Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo. Muri kumwe na Patiri Pacifique Minani wo muri Diocese ya Ngozi. Turi ku munsi wa kane w'indwi ya 12 mu gihe gisanzwe. Tuzirikanire hamwe muri mutima mweranda ibisomwa vyeranda Ecclesia mawe wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca kabiri c'abami ikigabane ca 24 umurongo w'8 gushika ku wa 17. Izaburi tuzirikana ni izaburi ya 78. Inkuru nziza nayo tuyisanga muri Matayo ikigabane c'indwi umurongo wa 21 gushika ku wa 29. Badusomere rero ivyo bisomwa vyeranda hanyuma tuzirikanire hamwe. Yagamukama umusavyi wawe ariko anakumvireza. Ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'abami. Yohakini yagiye ku ngoma amaze imyaka 18 ayimarako amezi 3 Yerusalemu. Yahora akora vya bibi bitera ishavu Mukama nka se wiwe. Muri irya misi ingabo za Nabukodonozori umwami w'i Babiloni ziza gutera Yerusalemu no gutikiza igisagara. Nabukodonozori umwami w'i Babiloni ariyizira wenyene mu gihe ingabo ziwe zigikikuza. Niho rero Yohakini yaja ku mwami w'i Babiloni ngo yisambire wenyene hamwe na nyina wiwe be n'abahungu biwe abakuru n'abashinga ntahe biwe. Umwami w'i Babiloni arabafata bose. Ivyo vyabaye mu mwaka w'8 kuvaho umwami w'i Babiloni agiriye ku ngoma. Uyo rero arasahura amatungo yose y'ingoro y'umukama n'ay'ingoro y'umwami, aramenagura vya bikoresho vy'inzahabu vyose Salomo umwami w'Isirayeli yari yacurishije ngo bikoreshwe mu ngoro y'umukama. Niho ivyavuzwe n'umukama vyataha. Arajana kw'imbohe abanya-Yerusalemu bose, abakuru n'abashinga ntahe bose bashika ku 10,000 hamwe n'ababaji n'abacuzi bose, nta wasigaye mu gisagara atari banyarucari. Nuko rero ajana kw'imbohe i Babiloni Yohakini hamwe na nyina w'umwami n'abagore b'umwami, ababwiriza biwe, abashinga ntahe b'ibihugu bose arabakura i Yerusalemu abajana i Babiloni. Abagabo b'intwari bose bashika ku 7,000 bashobora gutwara ibigwanisho bajanwa n'umwami w'i Babiloni nabo nyene kw'imbohe, maze umwami w'i Babiloni yimika Mataniya se wabo na Yohakini mu kibanza ciwe, araheza arahindura izina ryiwe amwita Sedesiyasi. Iryo ni jambo ry'umukama. Nuturokore kubera izina ryawe. Nuturokore kubera izina ryawe. Mana, abanyamahanga baraje gutera iragi ryawe, bahumanya ingoro yawe nyeranda Yerusalemu, bahasiga hasa n'ubuhongo bw'amabuye. Imivyimba y'abasavyi bawe yatoranywe n'ibisiga, inyama zabo ziribwa n'inyamaswa. Nuturokore kubera izina ryawe. Mu ntara za Yerusalemu bahashesha amaraso nk'uko basesa amazi, ntihaboneka n'ufuba abapfuye. Natwe twabaye nk'agahabwa mu babanyi, twacitse iciro ry'umugani mu batunzi bose. Mbega Mukama, ishavu ryawe rizogarukira hehe? Ishari ryawe risigaye rirurumba nk'umuriro. Nuturokore kubera izina ryawe. Ntuduhore akabi kabasokuru, bandanya ariho udushigikize imbabazi zawe, kuko amagara ariko aratuvako. Nuturokore kubera izina ryawe. Dufashe se Mana tujeye kugutabaruka, maze ubigire ngo uninahaze izina ryawe. Dukize zimanganya akabi kacu, tubohore kubera izina ryawe. Nuturokore kubera izina ryawe. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko yanditswe na Matayo. Muri iryo minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, erega abagira ngo Mukama Mukama sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru, abazobwinjiramwo nibarya bakora ico Data mu ijuru ashaka. Uyu munsi benshi bazombwira bati, Mukama
ntitwavuze ibizoza ku izina ryawe, ntitwirukanye amashetani ku izina ryawe, ntitwakoze ibitangaro byinshi ku izina ryawe. Nanje nzoca ndababwira imbona nkubone nti ntaho nigeze ndabamenya, mve mu maso mwebwe mwirirwa mu kabi. Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayakora asa n'umuntu w'inkerebutsi yiyubakiye inzu ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikaza byahigiye iyo nzu, ariko ntisiduke kuko yubatse ku rutare. Nawe uwumva ayo majambo mvuze ntayakore azomera nk'ikijuju cubatse inzu yacu ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikisuka kuri nyanzu, nayo igasenyuka agasigara yifumbereje. Yesu ahejeje kwigisha, ishengero risigara rikugura ibyo avuze, kuko yabigisha nk'umuntu ari n'ubukuru ataho bihuriye n'abigisha babo. Dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanye intore z'Imana, bakunze ba Radio Maria Burundi aho muri kwisi yose mu bibanza bitandukanye, dusangiriye imfungwa y'ijambo ry'Imana tukaburiwe kuri uyu munsi. Mutima mweranda yishikise muri twebwe, yubaka ubuzima bwacu, aduha igikuriro gikwiye Imana ishaka ko tugira muri Kristo. Bavukanye, ndiko ndazirikana ibisomwa byose by'uno munsi, mbona harimo inyigisho ihagaze ku byo dukora cyane twakoze. Ibyo dukora cyane twakoze birafise inkurikizi nziza cyane mbi kuri kazoza kacu. Biratuma tugira ibihe byiza cyane bibi muri kazoza kacu. Biratuma tuzogira amahoro cyane intuntu, biratuma tuzogira imihezagiro n'imigisha cyane tukabibura, biratuma tuzogira iherezo ryiza cyane tukagira iherezo ribi. Mu gisomo cya mbere twakuye mu gitabo cya kabiri cy'Abami Yohana 24, twumvise ingene byagendeye umwami Yehoyakini, umwami w'Ubuyuda. Yehoyakini ngo yimye amaze imyaka 18. Abami barakunda kwima bakiri bato, no ngaha mu Burundi harabimye bakiri bato cyane, ariko ngo yatwaye amezi 3 gusa. Yatwaye amezi 3 gusa, nta mahirwe yagize yo kurambira mu bwami. Ni kuko atamahirwe yagize. Ku murongo w'icenda muri kigabane ca 24 hariho inyishu, handitswe ngo akora inabi mu maso y'umukama, akora nk'ibyo se wiwe yari yakoze byose. Se wiwe ninde? Se wiwe yitwa Yehoyakimu. Uyo nawe avugwa mu kigabane ca 23. None uwo Yehoyakimu yakoze inabi yihe? Umuhungu wiwe yamusubiriye, yahavuye asubira gukora nawe. Ku murongo wa 37 w'ico kigabane ca 23 hariho inyishu, handitswe ngo Yehoyakimu akora inabi mu maso y'umukama, akora nk'ibyo basekuru biwe bari barakoze byose. Ibyo nabyo nibihe? Nibicumuro by'agahomerabunwa, ugusenga ibigirwamana no gusesa amaraso y'abantu ataco bazira, bakuzuza Yerusalemu amaraso y'inzirakarengane. Inkurikizi z'ibyo Yehoyakimu yakoze nuko umukama yamugomoreye ko ingabo z'abapagani zirabakandagira, zikandagira igihugu ciwe, ziragitikiza nk'uko abahanuzi bari babibuye. Umuhungu wiwe Yehoyakini nawe amaze kumusubirira, nawe abandanya ya nabi nyene yase. Twumvise inkurikizi zavyo, ingene yatewe n'umwami wa Babuloni Nabukodonozori, arabafata bugwati n'umuryango wiwe, arasahura amatungo yose y'ingoro y'umukama n'ay'ingoro y'umwami, arajana kw'imbohe abanyayerusalemu bose, ntabwo asigaye mu gisagara atari ba nyarucari. Umwami n'abiwe bose bajanwa kuba imbohe, abagabo n'abagore b'intwari bose baja kugirwa imbohe. Ubuyuda busigara ari umusaka, umuntu aburaba akifata ku munwa. Bavukanye, murumva amagorwa nk'ayo ingena ngana nko mu gihugu cacu, tugaterwa twese bakatujana kutugira imbohe mu kindi gihugu. Umukuru w'igihugu, abashikiranganje n'abandi batware n'abarundi bagifise inguvu n'ubwenge, hagasigara batama n'abatamakazi, ibimuga n'ibirema
mbega yemwe murumva ibyo bintu? Imana ibiturinde cyane. Ariko inyigisho dukura muri iki gisomwa irahambaye cyane kandi iraba twebwe uno munsi. Ibyo uriko urakora canke wakoze nibyo bigucira ibihe byiza canke bibi uzobamwo muri kazoza. Igitabo c'imigani kiduhanura ngo ntitugire ngo narabikoze ntaco nabaye, umenye ko inkurikizi ziri imbere. Muri Yeremiya Imana yari yaravuze kuri Yehoyakimu ngo naho Yehoyakimu ari ikidodo mu kiganza canje, nzokurandura ndagukureyo, nzogushira mu minwe y'abarondera ubuzima bwawe. Wewe na mama wawe yakubyaye zobata mu kindi gihugu mutavukiyemwo, kandi niyo muzopfira. Ayo majambo turasanga muri Yeremiya 22:24 gushika kwa 30. Kuko yanse kumva ijwi ry'Umukama agakora mabi nk'ayabasekuru. Ibyo dukora, ibyo twakoze bikwega amahano canke umuhezagiro. Mwabategetse mudutwara, ibyo mukora bidukwegera umuhezagiro canke amahano. Mwabategetsi bacu, nimwemere gutegekwa n'Imana, ntimuci ruhande haba iburyo canke ibubamfu ishaka ryayo. Imana ishaka ukuri n'ineza, iranka akarenganyo n'ikibi. Mwibanga iminsi yose gukora ibiduhamagarira umuhezagiro ku gihugu cacu. Abariko baratoga uno munsi, murabe ivyashikiye Ubuyuda kubera Yehoyakimu na Yehoyakini bakoze nabi mu maso y'Umukama. Ubuyuda buca buratikizwa, ibyiza byose bwari bufise biranyagwa. Mu gihe muzoba mugitwara, ntimuje na rimwe mukora inabi mu maso y'Umukama, kuko muzoba muriko murakwegera mwebwe nyene abanyu n'igihugu. Mutima mweranda yama bayobora, kandi mwemere abategeke, mwami mukora ineza mu maso y'Umukama, igihugu cacu kizoba gihiriwe. Turabisabiye umukuru w'igihugu, abashikiranganji n'abandi bose bategeka mu gihugu. Inabi basokuru bacu bakoze tuyisabire imbabazi, kandi twame tubwira Imana yacu nk'uko twavyumvise mu Zaburi ya 78 tuti, naho basokuru bacu bakoze inabi bakadukwegera, nuturokore kubera izina ryawe. Ariko natwebwe twese, umwe wese, twame tuzi ko ikintu ukoze cose gifise inkurikizi kizana mu vy'amahano no mu vy'imihezagiro. Twirinde gukora inabi mu maso y'Umukama, twame dukora ineza mu maso y'Umukama. Tuzorambana amahoro kandi tugire ibihe vyiza muri kazoza, ariko cane cane tuze tugire iherezo ryiza. Bavukanye, nico gituma Yesu atubwira ko mu buyobokamana bwacu tutokwishinga kuvuga amajambo ngo Mukama Mukama, ngo ivyo biradushira mu bwami. Si ukuvuga ibizoza nk'uko bamwe uno munsi biriko baravuga ngo barerekwa ngo barabonekerwa. Oya, si ukwirukana amashetani n'amadayimoni nk'uko umenga nivyo vyeza uno munsi. Usanga umuntu avuga ngo agiye kwirukana amashetani ariko yihigira ibindi. Si ugukora ibitangaro ku izina rya Kristo nk'uko benshi birukira ibitangaro uno munsi. Hariho abarondera ibitangaro kandi bataja no mu misa no mu bindi bikorwa vy'Imana. Yesu avuze ngo ibyo byose barashobora kuba barabikoze, ariko banshikiriye nkababwira imbona nkubone nti ntaho nigeze ndabamenya, mwebwe mwirirwa mu kabi. Murumva abakristo bakora ibyo byose ariko birirwa mu kabi, kandi bakagakora mu maso y'Imana. Yesu ashatse kutubwira ati ugukora amajambo mvuze ukayashira mu ngiro nico gihambaye imbere ya byose, nico giha agaciro ibyo mukora byose bikanezera Imana. Amajambo Yesu atubwira nayo avuga ati nimube beranda nka so wanyu ari mu ijuru. Nimube beza, mukunda abantu bose n'abansi barimwo, mugendera amategeko y'Umukama kuko nanje ndayagendera. Nimukore byose mukuri mutiyorobeka, nimube abanyakigongwe nka so, kandi mwirinda akabi kose mu maso y'Imana. Ibyo nimwabikora muzoba muri mu bwami bwanje. Data azobakunda, duheze tuze tubagira ingoro yacu. Ubuzima bwanyu buzoba bwubakiye ku rutare, kandi muzorinda mupfa mudatirimutse naho hoze ibigeragezo bimeze gute. Ariko nimutakora ivyo, bazobona umengo muri bitangaza mu kwigisha, mu kwirukana amashetani, mu kuvuga ubutumwa mu mihari, mu migwi y'ubutumwa, mu mibanuro Kristo n'ahandi, babakomera amashi. Ariko hazoza ibigeragezo n'ibishuko vya shitani, musenyuke. Abantu bababonye ingene mwabaye bifate ku munwa bati uyu ni wa wundi. Nta kumwe bifata ku munwa babonye igisengero cy'i Yerusalemu bahora batangarira casenyutse. Yesu ati ubaka byose ku rutare mu ijambo ry'Imana.
reka kubaka ku musenyi, ku byiyumviro byanyu cyangwa ku gushaka k'umubiri wanyu. Nimwubake ku rutare, naho muzogira amahirwe n'iherezo ryiza. Abaturongoye mu gihugu bumva iryo jambo, na twebwe twese umwe wese aryumve, kugira ngo caba igihugu yaba umwe wese muri twebwe tugire ibihe byiza mu buzima bwacu, kandi tuzogire iherezo ryiza. Dusabe. Mana yacu, turasabye imbabazi ku nabi yose basokuru bacu n'abatwaye iki gihugu bakoze mu maso yawe muri kahise, ikaba yaradukwegeye amahano atari make. Mana, natwe turasabye imbabazi ku nabi twakoze mu maso yawe kuva tugica ubwenge. Turicujije kandi turigiriye inama yo kudakurikiza iyo nabi bakoze. Natwe iyo twakoze turayihevye, turayihanye. Ubu noneho tugiye gukora ineza mu maso yawe, kugira uduhe ibihe byiza mu gihugu no mu buzima bwacu, uzoduhe n'iherezo ryiza. Urakoze Mana yacu kutwumviye. Amen. Bikira Mariya muvyeyi wacu, udusabire.